Igenekerezo rya 24 Ntwarante ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igituntu. Uyu mwaka w'ibihumbi 2022 uyo munsi uhimbazwa ku civugo kivuga kiti dushire uburyo bukwiye mu mugambi wo kurandurana n'imizi indwara y'igituntu turokora ubuzima. Hano mu gihugu cacu uwo munsi ukaba uzohimbazwa mu kwezi kwa kane kw'igenekerezo rizomenyeshwa hanyuma. Guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu n'akaryo ko guhimiriza abantu bose ngo birinde indwara y'igituntu n'ingaruka mbi zayo ku magara, ku butunzi bw'imiryango n'igihugu. Indwara y'igituntu ni indwara iterwa n'umugera, ikaba ikunda gufatira ahanini mu mahaha. Uyo mugera wandukira uvuye ku bantu biciye mu muyaga, ni ukuvuga biciye mu guhema, ukava ku bagwaye indwara y'igituntu ata miti bariko barafata, biciye mu gukorora, mu kwasamura hamwe no gucira igikororwa ahariho hose. Indwara y'igituntu ni indwara ivugwa neza igakira, kandi haba kuyipima haba imiti vyose bikorwa ku buntu. Nubwo tumaze gutera intambwe zishimishije mu kurwanya indwara y'igituntu, iyo ndwara iracabangamiye amagara y'abantu n'iterambere. Dufatiye ku biharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS, abantu bangana 9,900,000 nibo bagwaye indwara y'igituntu kw'isi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Muri abo 214 bakaba kandi bagendana n'umugera wa sida. Hano iwacu mu Burundi abagwayi bangana 7,215 gusa nibo bapimwe igituntu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Muri abo 4,396 bari bagwaye igituntu candukira, mu gihe abangana 559 bari basanzwe bagendana n'umugera wa sida. Tuboneyeho akaryo ko gutera akamo abantu bose bafise ibimenyetso vy'inkorora, ubushuhe hamwe no kubira ivyuya mw'ijoro ko boshika ku mavuriro n'ibitaro bibegereye kugira basuzumwe bongere bavurwe indwara y'igituntu. Abagwaye igituntu nabo tubasavye kwamana ntaryo bitwararika gufata imiti neza nk'uko abavuzi babibabwira, kandi bafashe mu guhimiriza abafise vya bimenyetso vy'indwara y'igituntu kwitura amavuriro n'ibitaro. Murakoze.